abantu ntibakunda umuntu akora cyane yiteza imbere sivyo nukuri ko imana bana nahaturi nako turi mu kibanza cy'umukinyi wa sinema kandi yahezagiwe ndazi nka hafise intambara ntibakunda umuntu atera imbere uteye imbere ugapambana baca bakwanga je natangugira basi umunsi nuri indege ngiye hanze kandi nirihe amahera ngiye no kujya amahera ariko aranahomberayo na filime ntaniyo nazanye niho umunsi wa mbere nageze basi ngo nuwo gupfa ngo umuntu ngo atize n'amashuri ngo aturirana indege hagarariye amasi ico abantu baguma bankunda nguri papa wa sinema ndundi ngibiki mva babipostinga akakanya waroze imodoka yanje wishiko yarozwe n'ubu yase kuba nzima ushatse nze kukwereka hiri nico gituma ofisi ubonye ako gaspace ko kuba karanyunguruza n'ubiguye ahantu muri garage muri Asiatique n'uwaje kuyikora n'uyikora cagwara umwe murakina nisi umuntu yanyandika ari mu gitondo saa y'igitondo ndaba kuri Facebook ari muri Kenya kandi uwo muntu arazwi muramuzi aranyandikira ambwira ati nayinjyanye mbona imodoka iri kirasha mbonye imodoka iri kirasha yari imodoka yera hama kandi ivyo bintu si agisida hari ababiri nyuma ati kandi je bintu nkunze kwereka bikunda kubaho uwo munsi nageze ku mugoroba sinze na nusajye ucana amatara uri kuragenda mu barabara imodoka je mu muriro mu itara uko nyene irasha ndiyo ndagenda abantu batera amaruru turahiye ndahagarara ngo nje kuzimya imodoka irananira ikiyokira itara nkabuguma mbona mu rubeya ndabura aho ncishe ndatumbura abantu bari aho ku ruhande barayimena itara mena mu ndobo y'amazi mbege ivyo na Lavine byaraheze uno musi ni sawa byaraheze ukakora ivyo nane nkora ivyo wanje yes ari gihe umuntu mushobora kwa mariganye ikibazo akabandanya ubuzima bwiwe no kabandanya ubuzima bwawe umunsi akabandanya ibintu vyiwe ariko hagati yanyu ubucuti nta bucuti dufitanye abandanya ivyo nkabandanya ivyo wanje burya jewe aho bigeze je numva ngomba gusara ayiwe mana we yonimbo yitwa gute yitwa ngomba gusara ndazi Yawezi yandirimbo nayikoze ko bayirimbye umunsi wa mbere aho mu Rumonge twari turi ndi mu cumba nyene nkumva ariko aravuga ngo agomba gusara nanje rero ndaje ngira agomba gusara nka Norasq na Fanny nawe yajya mwarasara ajya nkumwe yokata urukundo mama yangu matocha sara mwibarabara Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomye nizira komeze neza aho muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Fanny Lavine, Magic Channel TV. Karibu cyane wewe wese uko dukurikirana uguruye ino video no musi dufise umutumire adasanzwe cyane ni ABEL Nduwayo. Benshi mwaramukunze, benshi mwaramumenye. Uno musi rero tuguma tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Karibu sana ABEL. Rakoze cyane ko mikaze. Umeze neza. Meze neza. Amafime n'ikepi muri rizuba ry'Ubujumbura. Tukurumva nyene ko nahunze izuba narihunze warihunze no mu maso nari kwepye ku mutwe no mu maso hose no mu maso hose karibu cyane uramutse abakunzi wa Magic Channel ndabaramukije abakunzi ba Magic babimaji abakunzi baba Magic yiswe ni imyaka myinshi ndibaza ariho kandi ufite abakunzi benshi mazi ko mazi imyaka myinshi ntaja muri Magic igihe kinini nyacha kera turi kumena nuze Minosh muri studio ari ego vraiment ariko kandi ubugira kandi uragarutse imyaka itari mikenya cyane nagarutse kandi burya namanda hari uretse ko hajya umugabo yamani umugabo adahari ataboneka nuko ari mutundi haba habavye umwaka mushasha rero kandi nibonye n'amahirwe kufuza umwaka mushasha merci kunyipfuriza umwaka mushasha watanguye nabi kuri jewe umva ariko urakoze ko nyipfuriza ya polisan ariko rero imbere yuko tugira mu bindi ndashaka tuwe dutangwana na 2023 no mwaka wa 2023 kuri ABEL wabaye mu ibintu byinshi no mwaka wa 2023 kuri ABEL atigeze avoyage na rimwe no mwaka wa 2023 ABEL afata gute nkuko ashobora kuganiriza abandi bantu abashingira sina voyage mwaka wa 2023 buryo yarigeze voyage naragiye antuka naragiye Nifite burya umwaka wa 2023 aragiye yego
naragiye nyene gusa narigendeye hafi nyene tu ari ngaha hafi mu karere umwaka wa 2023 muri make wagenze ute kuri Bendo ariko burya nubwo bibujumbura ukaja imuramvye bawakoze bayaje kubera ko hari n'abantu bahora baja kujya ubuzima ibugarama oya Bert mumenyereye rutema ikirere arahana haguma garuka aho hari kera shana makuru fisi indege nanje ndayiraba nkeneye kuyibona kwanza n'ahantu mba nta barabara ry'indege rihari burya biranangora iyo nkeneye kuyibona arigenje kuri beach aca mbona nka Kenya Airways iruragurutse avuga ati yo aha nanje gwarigeze kwancisha nivyo tu uri hejuru mu ndege urabona hasi kweli yego urabona kubera habari amadirisha ahubwo nkabujumbura nka yose uyibona uyibona nyine uyica mu yibona gusa nushobora kumenya tarani kuri meri urashaka kubibona ikiduga bakiri hafi urahabona yego hajya yaba ari hejuru y'ikiyaga mbere no mukururuka urabona ko keshi mukururuka zica kote kibira zizana cibitoki yiri kiruruka nyine urahabona amaramvya usanzwe hamenyeruka habona miriware hose uhabona nyene amazu byose ubibona ikeka tutsengaho nyine kwanza umunsi wa mbere uja mu ndege ntiye kintu cyagutangajije nta na kimwe kubera mengo nagiye nateguye umutima hama ikindi indege nayo ndayibona muri filime je wamengo namaye kubera ko kwandaba amafilme narabona mu ndege buryo hameze nyine nguma ndahashaka hanyuma umunsi nja mu ndege nyine bwa mbere nari hagaze ko kugenda umutaboneri d'abord sinashatse kwerekana yuko de paysa hama nyene ndaja nuri indege kandi ico gihe nuriye nyinshi nuriye nyinshi kabisa ndaja kuri aeroport ndinjira mugabo nyene ndafata telefone ndafata video wamengo nama ndajayo ariko nyine byo kubesha sinayo bwaje abantu bashobora gukunda kuvuga yuko indege igihaguruka ari bwa mbere ugiye abantu umutima wawe kuvamo ya je nta nivyo numvise cyane nuko ari urudege runini vraiment jewe uri ikirahaguruka nyene wumva ukumva nyene muri bandanije nyene je ntabwo ahubwo mbere gukoroka niho numvise umengo habura gato kamera gato nk'akavuka kaguye kubera amapina yikora hasi bwa mbere umva ngo gatoya mu gigaca nyine abantu bavuga ko iteye ubwoba n'abantu nyine bakuranye ubwoba muri bo bafise ubwoba rega n'abantu ubwabo ari babwoba cyangwa uri kwa wigize umunyamujeti no kameme ntibabone yuko si ivyo kubera ko je icambere nari wewe indege waguruka yige mu bwa mbere ukazagira ubwoba kandi nkene kuraba ingene ngera hejuru mu bicu ngendereye ati jewe regageze ahantu ugera mu bicu isi ukamengo wayihevye urabona ibi bicu ubona hejuru indege ibiduzemwo ukabirenga haragira ahantu mengo ugeze ku yindi si noneho ibicu bikamera nk'iyindi si iri hasi ukabona irindi juru hasi ku buryo ubona hera aho hasi hera kumbe ni vya bicu ukabona nikindi kiyere wagezemwo cisangiye ahitwa hasi naho hera hibicu hamwe n'irindi juru rero still uguma ubona ijuru uguma ubona handi hejuru baraduhenda mu juru ese hariya mu ijuru none ndakubwiye ko bijare mu ijuru ri kubera ko deje uvuze yuko uguma ugumurangamiza je nibaza bavuga ko mu ijuru ari hariya nuko nyene kumva ko Imana iba ahantu hejuru iba ahantu harengeye aho tuba nyene nta wuza ari usanga ari ahahijya nk'umukiriso ijuru riri he nk'umukiriso nikugira ndakubwira ijuru rije ntarajayo ariko nahaco twarigishijwe mu mashengero none wabinyigije wese umuntu ibyazi si nkibi najenze wibaza ko ari birenze oya yerega umuntu akwigishije mu y'Imana nuko aba yakurushije kurikurikirana cyane nawe yavutse nka wewe hama aca yiha umwete wo kumva ijambo ry'Imana nakwigisha ivyo yabonye si ivyo yabonye nivyo yigishijwe nawe ko yabisanze misi none akwigishije ijuru yabonye akwigisha Imana yabonye gutya live mu maso akubwira ko nawe yarayisomye barayimigisha kwibaho baravuga n'ibitangaza ikora n'ibiki nawe ayivuga uko none gabe nk'umuswa wasanze ibintu byose twigishijwe atarukuri uzuba wagiye nta kibazo gihari hame ndakubwira ikintu kibe nimba uzosanga atarukuri kukorera Imana nta buhombe burimo murazi gituma atabuhombe burimo iyo uri umuntu usenga ukijijwe mwo kimwe n'ubwo uzosanga byari binyuma Imana itabaho umuntu akijijwe mwinosi abaho neza wewe rondera kazoza kawe ngaha ku isi d'abord ivyo vya handu uzoja bihere kuko uramaze kubona nk'umuntu isoho yari umuntu muzima wama ngo wo kwanaka ukagira agaciro kubera papa yagiye no mu rubanza rwawe wagira urubanza abantu bose umutumba cyaye komine yose kaza kubera usigona naka donc ujya muntu yabaye umuntu akomeye mwinosi yubaka izina arakundwa rero ko ari byiza kugira ngo mwinosi honyene uronke impemba utaraje nusanga bitariho naco bitwaye mugabo rero ntibizokubuze gukizwa no gusenga Imana kubera ko inyungu ya mbere tuyibonera ngaha ku isi iyo uri umuntu asenga Imana ari ukuntu bibanira neza n'abandi
ntuja mu bintu vy'amakonfli hari ibintu nimba we ntusha mu vy'ububire wame mu buborege wame gwana wame none umuntu amagwana none usanga no munsi bamuhomvaguye ejo yatembagaye ejo ivyo vyo numva ko ari bibi rero je numva ikintu cambere gukora Imana nivyo vya mbere kubera ko inyungu yavyo tuyibonera hano kwisi yes bon tabago turigana ku gaciye mutatuganirira umwaka wa 2023 rero muri rusange kuri ABEL nduwayo kuva mu kwa mbere gushika mu 12 wari umwaka umeze gute Gamuge ko wari umwaka mwiza kubera ko ntigeze nsonza ngo abana banje bangare canke bantemwe barabara kuko 2023 hariho abantu baba barangaje baravuye mu mazu akaburi ngene bayariha mugabo jico nticigeze kimbako 2023 akazi kanje nkora ka business kamwe yagenda neza hama 2023 filime zanje zagumye zigenda fresh uretse ko zaratewe n'ibigiragezo hama ntewe n'ibigiragezo ndamenya ko bibamwo ndabandanya nunda cari je novuga ati 2023 yarabayemo ivyiza nibibi ABEL nduwayo numugabo akomeye cyane muri industry ndondi numugabo afise umutima ukomeye bivanye n'ivyo amaze guhura navyo bikamukomeza ibindi navyo bikamuca intege bega niki kintu bigishije mu bibazo byose umaze guca mu ntoshi nibaza ko tubigarukamo cyane ako benshi ndibaza barazi intambara umaze kugwana nazo nibiki vyakugishije ikintu cambere vyanyigishije narigeze ko ndi nk'umubono nigeze ko nibaza kumengo isingira ni paradizo ariko uko nagenda cubwenge ndamenya ko isi atari paradizo mwino sinabayemwo namaze kumenya ko mu buzima nkuko ijambo ry'Imana ribivuga kuva kera ryara bivuga ati uwizera umwana w'umuntu aravumwe ubwa mbere naravyumva nkibaza ati none gute tutokwizera umuntu kandi tubara n'abantu ne twizera imbwa twizera igikoko ariko ijambo ry'Imana rivuga kandi Imana ntiyihenda ati uwizera umwana w'umuntu aravumwe nuko naje gusanga hari uba wizeye umuntu umugira umugenzi cyane ariko uwo nyene akaba ari we kibazo kuri wewe uzi kugira umugenzi ugamukunda cyane ukamwiyumvamo cyane ariko akaba ari nawe mwasi wawe nawe akwanka cyane yumva yukurimbura urumva ko ibyo byose twarabyigiye turavyiga muri inose rero jewe ibintu byose bimbako bigenda bimpa iciyigwa bimisomo kera narimeze nk'ibono vraiment ariko bose nkiri bono niyo mpamvu ubona n'ubuzima mbayemwo muri no myaka bwarahindutse sinkiri wa undagenda yandika amenya hano hose ukiri ngaho nyene ati uwizeye umwana w'umuntu aravumwe kare nari bono ubu sinkiri bono narajijutse mbego no musi nucizera umwana w'umuntu kandi urumva avumwe ushaka Imana imvumwe rero hani katucishira ico nyene nta muntu wizera ubu onye ntakwizera samples ntibibaho okay nigiki wari ushingiyeho kugira ngo ushobore kwizera umuntu ubwa mbere nari bono mbonye uri umwana mwiza w'intwengera nabanzi ko uri umwana mwiza nyine ariko rero kubera isi nyene baranyigishije kandi barakoze kunyigisha nasanze ujya muntu nyine gutwengera ashobora no kuba ari we mubi kuri wewe ari nayo mpamvu rero muganire mu enjoying ariko ugire ako wisigariza wirimite ntiwirekure ku tuntu twari twose ugendera baba wapi siyo fresh kuvuga amajambo akomeye cyane ukiri ngaho nyene uri umukinyi w'amareresi mu Burundi umaze imyaka 4 uri muri industry nibaza yuko uri umuntu mukuru hama hagati aho umaze kuramura abakinyi benshi ba film na cyane cyane igitsina gore kubera iki gitsina gore cyane ubwo ngira hari impamvu uvuga ko ndamura abakobwa gusa ngo oya navuze ko aramuye benshi ariko la majorité benshi nabigeme ariko n'abahungu bariho ego bariho hariho nk'aba urugero rwa benshi rero nigo ntashoboye kumenya kuko je sindabikorera igiharo ukoze ntibikenewe d'abord je nimba bishitse nk'umuntu akagira hageze kubera jewe numva ndabinezerewe sinkurikira inyuma ngunze guharura ngo uyu ngo yahereye wanje ngo je kuri nuko nubona yateye imbere nta bindi nturi muri babandi umuntu ashobora kubona yateye imbere kacitanga kugira uko jewe ibyo bintu navyo noko ndanarengeye ibyo bintu turetse n'uwo wari wese turetse n'uwo wari wese umuntu ateye imbere ndamunezererwa ndanezererwa iterambere ry'undi muntu je ndatandukanye na babantu aciye nko mu bibarabara akabona umuntu akaduza inzu aca yumva ababaye ubwo je umuntu adugeze ngufi ndababara niyo nciye muri video umuntu ati none nk'uyu
ko taguma duza nani tugire nka rujya go mu Dar es Salaam je numva ndyohe wawe ndi inkuru zugwiza ngaho umuji wacu usa neza irimo amazu meza nje birangyohera rega burya amafaranga we je ndayafise nawe urashikirwa kurajya yiwanje ntagi umuntu azokubesha ubona kateye imbere ngo atera imbere wewe nyene aratera imbere gateza imbere nawe wewe nabi wanyu kubera ko naronka amafaranga azokora imigambi kanaka ayikore mu gihugu kandi nawe uzoshikirwa hajya ujya umuntu atipfuza iterambere ry'umuntu aba karamusimbutse afise inzigo imwe mbi je rero nago ndi umuntu wa munyenzi wavuze ngo umwaka wa 2024 watanguye nabi gute watanguye nabi kubera ko umusi wa lo 30 nateza kubuhimbazamwo nibuka nari sikirori mu Rumonge 31 December muri hoteli iri mu Rumonge ngira wabonye na Grey Publicity yes hama ujya musi nyine twe dusikirori na We Love Music ariko nakoresha ibintu byanshikiye ntibyari byanshikiriye kuva mbaho jewe buca nduga lo 30 nuvuga lo 30 nyene uwo munsi ngira nduge yes umva yari bonane twagiye tuduge dusikirori ku mugoroba narabyutse kujya uvyuka nk'abandi bose nishira ikirenge hasi candazungurirwa isira zunguruka ndabe ivyo ndimwe nyine ndicara ngaho nyine ndabona ko mvuye ivyo bibaye haheze mu mwanya biragabanuka ndagenda muri douche gatoya uritegura ngiyeyo ndagaruka ku gitanda ngarutse shashika njyama kugyushika ugashuhenuka yo none insira zizunguruka igitanda kirazunguruka umuntu ndamanuke pfunyire ndamanuka kirazunguruka ndakubita ndamubita madamu yikanguye wewe yibaza ndiko ndarota arambwa nibiki kuri kurarota ndabwa oya nari mpfuye neko ndagusezera kwako je n'ibintu vya nyine narazunguruka ndazunguruka igitanda mbona gikubita mitari ndamukubita nkuko umusezera nyine ati je bye warumva yuko mpfuye mu nyuma iragabanuka guma nzungurirwa ubwo nyine kirori ndabona ati je sindi bukijemo ariko uwo muntu hari ibintu twe twaravuganye na publicité ya hoteli yiwe nibiki wabwiriza gushika ndabigenza gute abo twavuga ko ndabitana saa 2 saa 3 bararindira barabura na telefone sishoye kuyikoresha ndaguma ngaho nka Sairena nusu niwe nabaje yasone mbe yaso urazi gutwara imodoka urafise permis ati ndayifise uravuga ati reko je nagwaye nta kigenda ngerageze nze urandugana hewe nabahitanye nka saa 5 bamwe babivuyemo ngenda niyengenga ameze nk'igipupe turagira twize mu Rumonge uko nyine nguma ngwaye ntakubesha na podium ntayo nahonyeyemo kandi mu Rumonge haro n'abantu bari baje bavuye Bujumbura baje kugaba ABEL ntabwo twari bwamubone twaje kumuraba bose baragerageza biranga ico nakoze nja kwa muganga mu Rumonge barambwa ati ntavyo dushoboye ntitubone ivyo gwaye tiwe basigenda uryame mu cumba uruhuke 31 candagira ndaryama ibintu vyose byabaye jojo nta kiro nagiyemwo nta ni jambo sinashobora no gufata micro mvuge ti hello naramukanye navyo nashoboye nguma ngaho urumva ko bitoroshe kandi biyo tariki cyangwa muri ivyo nabukenkwa muri ivyo publicité nagiye gukora ndi yaranje ndakora ka image kamwe ndamuzana ndavuga ati ndosha kumva iyo uri umuntu uzi ibintu nyine bubizi ndavuga ati ndosha ndabingene ndabivanga ngezino nace mfata indi image ngezino mu nyuma naraje nawe nyine publicité nayishoboye haize nk'indwi zitatu na boss yaravuze ati ngira naramuhenze kubera iki nagumye muri ubwo buzima ndaguma muri ubwo buzima ndivuza ndagira iki kare kandi byabaye 30 munsi nja muri ivyo bintu by'ikirori negasha umva byoroshe aho nyene rero abantu benshi bakunzi bawe ndetse n'abakunzi birerese indundi bashatangura kwibaza kubera iki ABEL akunda guhura n'izo ntambara intambara atari ingwara ngwije kubera ni malaria ndikunda susumira ni malaria ni ibintu bije giturumbuka ndibuka harazi imyaka irenga 2 atamwaka wijana atakintu kibaye ko ABEL atagwaye ivyo bamuroze imodoka itagize ikibazo ahakwe guhira indani imodoka igwa akakanya waroze imodoka yanje wishiko yarozwe n'ubu yase kuba nzima ushatse nze kukwereka hiri nico gituma ofisi ubonye ako kaspace ko kuba karanyunguru n'ubiguye ahantu muri garage muri Asiatique nuwaje kuyikora n'uyikora cagwara mwe murakina nisi kera senzi ko ibyo bibaho ariko birabaho n'imodoka bakayiroga ubwa mbere barayiroze ngo inturire birabaho kandi rashe kubera ko wowe ushaka kuvyitubesha uraza ndaguha ivyemezo umuntu yanyandikiye ari mu gitondo samu y'igitondo ndaba kuri Facebook ari muri Kenya kandi uwo muntu arazwi muramuzi aranyandikira ambwira ati nayinjyamye mbona imodoka iri kirasha
mbonye imodoka iri kirasha yari imodoka yera hama kandi ivyo bintu si agisida hari ababiri inyuma ati kandi je bintu nkunze kwerekwa bikunda kubaho abimbwira saa 8:30 akubwira indoto nabibwiye umuntu umwe ari muri entertainment nawe ati cyari umuntu ambwiye ibi bintu sinzi ko hari byo ngira nimwe nyine abantu bakunda kubeyeshe uwo munsi nageze ku mugoroba sinzi na nusajye ucana amatara uri kuragenda mu barabara imodoka je mu muriro mu itara uko nyene irasha ndiho ndagenda abantu batera amaruru turahiye ndahagarara ngo nje kuzimya imodoka irananira ikiyokira itara nkabuguma mbona mu rubeya ndabura aho ncishe ndatumbura abantu bari aho ku ruhande barayimena itara mena mu ndobo y'amazi ivyo nta muntu atabizi babimbwiye mu gitondo nca ndababwira abantu uti bari babimbariye ko izagusha barambwira ati vraiment Imana iragukunda kwe tikombe uburozi rero birabaho si ivyo gusa birasubira n'ikindi gihe barambwira umunsi izonyica ari agisida naho nyene habikintu babimbariye imodoka uwo munsi biza bambwiye izonyica habi ibintu imodoka yicomora vora iba amazi Imana irandinda byari kuba ndiko ndagenda nyaruka ni nkanu nyaruka ikicomora vora igacinta nkari ariko bica biba ndi muri kayitse yene sose urupangu ngoroye nkuko no imodoka ibayezera umufuna aje kuyikora ambwa ati ibintu nk'ibi ntibibaho utagonze ibintu byo kwizana ndanca namubwira ati bari iyi tariki nari ndayezi ko nza gupfa tije nagumye nigenda nayenze batana kimiti kumbe vya bintu birakaze none nubu iyo modoka iyo nubu yahemutse byase iramaze hafi barayikoze bayigira revision wagize revision aragwara kwa gufara mbwa ati kuva ngo imodoka nubwa mbere ngo zimodoka ikananira ija kuyundi nawe aragerageza biranga dushaka moteri ishaje biranga nahiranga gukora harimo moteri ishaje tujana ku muhingazi gukora imodoka harimo niyo moteri ishaje biramunanira niyo modoka iringa uramaze hafi amezi arenga 4 atamodoka ufite modoka utayufise muracha yumvira kubera iki ABEL iyo mitego yose ariwe iguma ihurirako sinzi nanje kibazo mbega urakanganye muri industry y'amareresi ndabizi je sindabakanga mu biki ahubwo najanze ikibazo kiri mu Burundi abantu ntibakunda umuntu akora cyane yiteza imbere sivyo nukuri kwimara bana nahaturi nako turi mu kibanza cy'umukinyi wa sinema kandi yahezagiwe ndazi nka hafise intambara ntibakunda umuntu atera imbere uteye imbere ugapambana baca bakwanga je natangugira basi umunsi nuri indege ngiye hanze kandi nirihe amahera ngiye no kujya amahera ariko aranahomberayo na filime nta niyo nazanye niho umunsi wa mbere nageze basi ngo uyu gupfa ngo umuntu ngo atize n'amashuri ngo aturirana indege hagarariye amasi ico abantu baguma bankunda nguri papa wa sinema ndundi ngibiki mva babiposting nkabona nari nkayibona mu bandi bikababaza abantu ntanangura kugira izo ngora rero nasanze inosi ntibakunda atera imbere je nifite ibitundi dukogwa nkora ngira babangwanya kubera utwo kuko ari abandi bantu mengo kubaho ni filime gusa nanje si filime gusa naripfuje no kubivamwo ndarundira umuntu angura ama YouTube channel kubera ko nabonye urugamba rwananiye bwa demane je ibi bintu byo guneza urugamba nkuru bana naramenyekanye ariko mfasha basindike kumenyekana biranga ndarundira umuntu angura ama channel ndamubura ndahiga ngene ndabihagarika none byarantu nk'amamiliyoni biranga cyangwa mbandanya none nagira mu diaspora minoti cyanda bivamwo igaje nta mutwe mvise wo kugwana n'ibintu by'intuzi gurishe rero nyine YouTube channel yego ni bayambe anga yaba zonondere je bayambe kandi YouTube yiwe ni nini yakaze kandi irakora vraiment irarabwa cyane haje nko diaspora kamizino na page ya Facebook yiwe iri sawa mengo no kuri TikTok ndi ariko ndumubono singe babikoresha narokuruye gusa naziya video TikTok burya rero hari ikintu maze kubona buguranye burya TikTok ni nkobwa TikTok ni nkobwa TikTok ni nkobwa yakora abakobwa niho bayishora uri umuhungu ukaja seriyo nyine ukagira nk'utuntu ngo uri umuhungu mani ngo uyu muhungu abishoye ijoro ni bangahe umuntu ababize umuntu abisemo akarimone nkobwa kakantu man ija TikTok sawere wose ni muri uri mu comedy agira utuntu twa comedy ngoronka ibyo shiramo ariko la majority ibintu byisi bijamo nize bakobwa akibebeza murambona hanoze turi muri tunaje agishikana cha yica abayoge TikTok
akagira akaririmbo turumwe nuto ninkaje nk'ivyo no bigira byo turaza je iri ngaho yo ndetse nka video rigenda gatako turaza kubigeraho gatonya ibijaye n'utu video canke uturirimbo twawe turaza kubigeraho kagaruka ko gatonya ariko rero tugaruke kandi rero kubera iki Abel ahura n'izo ntambara zose ariko ahaguma hagaze bwuma turiga tukubona waferinze turiga tubona ibikorwa vyawe vyaretse gupostwa kuri YouTube yawe uposta kabiri kundwe ofise seri itwimanga kubera iki utagwa hasi kandi dusenga ngo ugwe hasi bisanzwe jewe ndi umuntu hari umuntu bita impirimbanyi sinzi niba ari mu kinyarwanda jewe mu bisanzwe sinzi kunanirwa numva nukora kugeza igihe mpfuye tu jewe kuko urumva maze kubura umuntu angura amacano navyetika ngo menkora ariko uzobaze n'abantu babizi baza no muri shooting ari baza je ndi mu nzu narembye ndiko ndanywa itishano ndanywa imitishano napfuye bakirirwa bashutinga ariko nkavuga ni mukore nkarugwana mpaka rero n'uwo muntu abigira harakwegera igihe agasaba akangirira imbabazi kubera ko yarananiwe je niko no bivuga uramuzi ariko kubera ko nk'ubu ntakubesha hari umukozi w'Imana aretse kuza muhira umuntu yaje ntavuzi ni yavuye araza muhira aravuga ngo je narungitswe n'Imana ahantu Imana yambwiye yuko urabona ivyo byashikiro 30 hari umuntu yaje kwivuga yaraje ambwira Imana nyiritse yuko uyu mwaka udashobora kuhera uriho nudasenga cyane ujya 2023 nudasenga cyane hama ikindi Imana yanyeretse uri kurubaka inzu kandi ntayo zinjira barara ntibuce ntuzo yinjira ariko uko mbona kose ndabona sa nuwayinji kuko nubu nogenda nkarara yo sinoranyagiwe rero kubwivyo uwo mu ariko kandi n'umwaka waraheze nubwo waheze na gusa wahize nayo nakubwiye ariko nta uzobaze ibi bintu uzobaze diko ubibaze ba Jojo ibo mu ihuriro ba Yasoni bakubwira uryo nari merewe ndi mu rumonge bana urupfu ndi mu gitanda nabona aho njyamye yose nakuma inzungurukana ntabwo yana bumwefise urumva nari bupfe nyine uwo munsi ariko inje nino navuye nja kwivuza muri Tanganyika hospital baragira examen general barabura ingwara ariko bampa imiti kana hatigenda unwe kuko umudogiteri avuga ati mani ntumva imbere uzovuga ko ntize imiti ndagenda ndano ndagenda ndano ndayimara nkizungurirwa kwa kundi umutwe uguma wuzuye amazi mu nyuma nja kupimisha nja mu nja ku w'amaso arampima ambwira ati nta maso ugwaye ahubwo rege mpima ivy'amatwi n'ivyankuje mu mitsi byose ndabibwira mu nyuma navuga ati rero aha niko ndagotwa canja mu bapimishano hari abapimishano bagucira ko canke bagira iki bavuga ati shano ahubwo rirakurembeje ubwo rirakwira umubiri wose usigaraze gupfa ryari ndavuga ati reka nje ku muntu mpampa umuti ndaja mu nzu nirirwa ndayingiraho ndavuga ati ko wa muntu we ibi bintu ngira vyo nagukoreye ku buryo wongira ibintu bigeze ngaha bro niwongirire mu Abel numwe mu bakinyi ba cinema amaze guhura n'ibisanga vyinshi kwankana nabo bakora akazi kamwe benshi turibuka periode yawe na Joachim ariko birarangira birahera turibuka periode yawe na nande kandi wundi Fanny Lavine mbege ivyo na Lavine byaraheze uno musi ni sawa byaraheze ukakora ivyo nane nkora ivyo wanje yes ari gihe umuntu mushobora kwa mariganye ikibazo akabandanya ubuzima bwiwe no kabandanya ubuzima bwawe umunsi akabandanya ibintu vyiwe ariko hagati yanyu ubucuti nta bucuti dufitanye abandanya ivyo nkabandanya ivyo wanje nk'abantu bari mu kazi mu rugendo rumwe byari bikwiye yuko babana nkuko ONCM byari bikwiye yuko basupportingana ntivyari bikwiye ari nayo mpamvu satani yamaze kwinjira muri sinema ndundi niyo mpamvu itaratera imbere kuko nta rukundo ruhari ukira kumva biriko biraduga neza Fanny Lavine akakora na Liberi vyariko biduga neza kandi biduga neza ariko nyine byaciye biba bica bira afete abarundi sinzi ngene tumeze ariko ico kintu cyo guhagararako warakoye na Fanny Lavine biranka mwariko murakora kandi biduga neza ama mu nyuma akora na Liberi biranka kandi ibintu vyariko biduga neza mbega Fanny Lavine yoba hariho umugisha afise wo gutuma ibintu biduga neza ariko mbege mukamubera abana babi wumva tumera umwana muri kandi nkubu tutari kumije sindi kumena yes ego nico onye simwe bwe burya muba mwaramubereye na ariko nawe urashaka gusanga ari umuntu
urashobora gusanga ari umuntu Imana yari yahezaga ariko ugasanga Jesse Gasha nagira mu kirundi nagira mu ko Imana yihenze kubera ko ariko Imana ishaka guhezagira ugasanga we ntuzi kwakira umuhezagiro Imana yaguhaye burya Fanny yari umuntu adasanzwe muri ibi bintu n'umuntu adasanzwe muri ibi bintu yakunzwe cyane ariko uburyo yitwaye mu gukundwa kwiwe nta birebire mvuze ko ubwo si byiza yaza kwitwara neza akaba umwana mwiza yari umumama wa mbere muri sinema ndundi ariko n'ubugerageje kureba ibikorwa vyiwe abe tureke ibikorwa ariko iyo mibanire mibi nayo si myiza erega si vyiza yuko abantu bose baza umwanka yuma kuvuga izo challenge si nziza acaja mwindu je nka je uretse je challenge yabaye kuri ubugi hari indi uranyumva banumva tazini nojamo uravuze ngo kuvya Joachim ngo twarankanye amakuru yanje na Joachim buyazi kiriya gihe hari gihe higeze Joachim amakuru yanje na urigera hari kintu yankoreye kibi kandi ntonavuga kitazigera kivugwa kiri muri jewe unakimenye wocu utangara ako naco nzovuga hari hivyo kubera ko jewe nta mpamvu na nyungu nimwe yo kwangana n'abantu ntaco ndabironderamo je mpamara n'akazi kanje nibiki uje ukamvuruga nkabona ntushaho tubana ndakureka nkibandaniza iby'iwanje ivyo ntibituma tubipfa bijya bintu byabaye kuri jewe na Fanny ntabyo uzigira ubona kuri jewe n'uwundi musumwe yes ba nk'umuntu navuga ko akuze navuga ko anabakuriye abari kwakina amafilme muri kino gihe niki kintu ushobora guhanura kumbure abantu bari kwakina amasinema ariko ugasanga hariko harazamwo ugwanko utagira uko rungana hagati y'uyu n'uyu unye ejo bigahera hakazo uwundi naho yagasubira hakaba imishamirano anko mukagena muvuganira amabanga yanyu uvuga ndabahanura yes ndabahanura igana ndabahanura iki navyo noshobora mbabarira bazihanure barakuze ibintu by'amabanga yanyu yabo nibayagumye sinakubwiye ko ikijiwe nshobora gufikira unaje bakimwe ariko sindakivuga kandi ari ikintu kibabaje nta nyungu yavyo kindi kintu aje gusanga abafana nubwo noza ngaho nkatera ndi urumvuga ibintu sindi bukwemeze ko ivyo ndiko ndavuga ari uko ushatse ndabihopagura n'urugambwe ati rwa rugabo n'urubona ahubwo ntiruzi kubana kandi narabwiriwe nabi numva inyungu yo kubivuga ari iyi hanini je narizi isomo ino sinagenda aca narizi isomo kuri Fanny narizi isomo arashaka kuvuga ikintu kandi umerewe nabi ubwo ugaca bona umuntu muri commentaire ngo wowe uri mubono ngo uri fake mani ntanabazi n'uwo muntu ariko aravugira ntawazi ukuri nyakuri ntakwazi cyasanga rero mwinose ariko abantu baravuga bakavuga bakanarengera dusozera uno munsi Fanny ariko arahezagirwa ari kumwe n'uno kwita future husband umugabo we wakazoza ariko uno munsi abantu usanga bavuga amajambo agiye atandukanye ibiki n'ibiki bigiye bitandukanye ku bwawe ni ikihe kintu wobivugako ivyo abantu bakira bo nyine ubwabo bitandukanye n'ibiri hagati yabo ivyo novuga ko hagati ya Fanny n'umugabo we hagati yabo hamwe n'ivyo abakunzi birerese indonde bavugako amakomantere nibazo uramaze kuyabona none gasha abantu bagira barongorane izindi commentaire ushaka nizi barongore wowe harabavuga bareka mwirongoranyire ikibazo kiri abantu bavuga ati cyurigera ubona mu bintu bya Fanny na Norasq ari cyo ndabivuze nibo bazi ivyo barimo nere je ndabijamo ndondera mwiki ariko abandi bahagira ubwo bati kujya beri vyagenze kujya riberi vyagenze nibi mu bakobwo nyene nta kunda zo bayagiyemwe abibona ivyo nivyo wiwe ariko mengo mwararambiwe none guhanurana none nta mwanya afise wivyo afise ubwenge na suruyoye nibi mu bakobwo nta kundi yes ariko je sinoja gutuma umunwa ngo Norasq na Fanny huko bazogira ubwo gwiza imana bahezagire cyane je none Norasq ntuzi ko dukorana yego dukorana muri sinema yes nta cano yanje yari afise waruzi nene numva ko ari umuntu wanje umuntu wawe cyane ariko yarakunze rero umuntu yakunze kwaje ahubwo agira urugo gwiza no kubahezagira hamwe kubutaha ubwo ahubwo bazo banyarutse myiteguro ni kubutaha ni mu kwa gatatu uzokwitaba ubuge cyane gose ibaze nyine utabambariye hari umuntu yavuze hari umuntu ameretse kumva avuze ngo ubukwe bwa Fanny na Norasq ngo bukaba ngo azori ha 500,000 cyane izere ko ari karayategura uwo muntu sinzi umuntu avuze azoya agira agize note
nje narumvise oya biri serie naje nase kuvyemera ariko biri serie narabibonye bazogira mariage biri serie Imana je nzitaba bro Imana izobubakire tubahezagira yego yego Imana izobubakire cyane amaze dusoze n'igendo cy'iwacu rero mu mpera z'umwaka hasohotse indirimbo nyinshi ndetse no mu ntango z'umwaka hasohotse indirimbo nyinshi indirimbo ziko ziragukorera umutima ino misi n'izi burya jewe aho bigeze je numva ngomba gusara acagira ayiwe mana we iyo ndirimbo yitwa gute yitwa ngomba gusara ndazi Yawe ya ndirimbo nayikunze ko bayirimbye umunsi wa mbere aho mu Rumonge twari turi ndi mu cumba nyene nkumva ariko aravuga ngo agomba gusara nanje rero ndaje ngira ngo bagusara nka Norasq na Fanny nawe yajya mwarasara ajya nkumwe yokata urukundo mama yangu matocha sara mwibarabara indirimbo yitwa Bellissima indirimbo ni ya Fernando kuva muri We Love Musica ni indirimbo nziza musimbira ku rwego rwa YouTube munayiraba igira kwiza umuriyoni w'ama views zikumwe ndahira uye ndirimbo irarenze uko ejo bundi wogo narume ndi kuri Facebook mbona ko arayimbira president wa Rwanda Kagame bavuga ngo aho bigeze tugomba gusara kwa kumukunda cyangwa ati indirimbo irarenze kabiri indirimbo ya kabiri yakari basohoye ai ko zigiye sha ngomba gusana niyo nziyo asohotse ndirimbo nyinshi ariko zirancitse mugume ngo hariho n'izindi hariho ambo gusa ari abantu bakora neza mu muziki wo muri no minsi na Diwan arakora neza hari indirimbo yakoreye muri Tanzania y'igiswahili intamakuru ufise mengivuga uko birasi ndirimbo gatoya gusa wowe nzi intamakuru ufise gusa hano n'iyindi yantuze ya Moni ya Fleur kagaswahili kanyibutse Moni ya Fleur ananipenda yitwa ananipenda baba wako ananipenda na mama wako ananipenda na mweme wanyu ananipenda na Moni ya Fleur ananipenda je niyo yitwa ananipenda urabona ko muri iyi misi abarinzi barundi beko barakora gose barakora vraiment indirimbo zo hakujya ubundi nitukizumva kundi bamuzironderamwe iki ko nabo batumviriza iziwanyu eka no kutiyubaha ubo bo ntibakeneye kumva ivy'iwanyu wumva ivy'iwabo nawe wumviriza ivy'iwanyu yego udakunze ibintu vy'iwanyu nta uzobigukundira none abanyamahanga bazakunda ivy'iburundi namwe ngo mudakunda ivy'iburundi gute wewe ukunda yarara w'ivy'iwanyu muvyise nk'iyarara umunyamahanga baza kubikunda birondera yiga acha bifata nk'iyarara ariko no musi isitaki Bellissima ananipenda ni indirimbo zikunzwe aho kujya mu Rwanda no musi ni indirimbo bavuza ku mateleviziyo yabo ni indirimbo usanga mu bubare bariko baravuza ibaze ko ni zabakiriku zaba Double J ziravuzwa cyane je nageze kwa ndi mu Rwanda ni muri bisi bashizemo indirimbo zikurikirana nka mirongo zose ari z'abarundi mbere naciye mfata ama video candamurukira mi proti ebana turi mu Rwanda indirimbo zo mu Burundi zafashe ikibanza nizo baguma bashira yebe byo kwibaza ngo abanyarwanda ntabuza abarundi ngibiki oya ibyo bintu ibaze hageze aho banaririmbira president ngo bamukunda bageze bumva bosara nini umvugo barazikunda aho bigeze je numva ngomba gusara ayiwe nkukunda cyane je mana we pampa ayiwe abeduwaye katagushimire cyane yego urakoze cyane urakoze cyane umwe washobora kuduhereza ariko kandi umwaka wa 2024 ibikorwa byawe biteguwe gute 2024 ndabandanya ibikorwa ndiko ndakora amaseri imanga seri rabandanya kuri RTNB misi yose ku wa mbere saa 3:30 no kuri YouTube ABEL official ku munsi wa gatatu isaha 2 ibiriko hanyuma ngiye kubandanya na The Craziness nayo nyene ngiye kubandanya weekend samedi ibintu mwene ivyo hama nyene ngira ko ntera intege n'uyu muntu yaduhaye ikibanza ciza ndabagira abantu ko ari kwa Happy River muri Hidden Talent ikibanza ciza bise ngo iwabo w'abastar misango nimbura umustar kwihuriro ry'abastar nimbura umustar utasohokera muri kano kabare ni mucarama bahi address neza adresse ni mucarama munsi yo ku kibase
ugeze ku kibase c'amazi uzobaza wese ngo kwihuriro ry'abastari bazoca bahakwereka kandi rero ni naheza hari ma studio kusora indirimbo hari studio yo gutanga uri umustar gutanga ibiganiro bafite studio VIP ukore live nziza sivyo akabare donc ibintu byose byose birahari amapiza n'ibindi nakabare keza kabisa nk'abana b'abastari akwiye kuza turakwiye gushigikirana niba mwene wacu yateye imbere mushigikire apana kumugwanya mushigikire none uro mugwanya n'umuri ntuzi yo yaronke none ubuzi mugwanije urabitwara si wamuhaye ega ni nkabiya byo kugwana umuntu ugasanga uramwishe je n'ubu nubwo bonyica umuntu yonyica ntiyoca twara bijya byanje bizojya abana banje kireka nabo bishaka bamara kandi arigeze mugora urumva reko bw'ivyo turekane cyari n'inzigo umuntu yarose tumushigikire tumuteze imbere mu byukuri je ndakunda Happy Live ukuntu ari umuntu yitwararika kwiteza imbere uravye imigamba afise ubona ko ari mu kazi kurusha ibindi nta n'ibintu byo majambo zo musangamwe na bintu byiki wewe yibereye mu kazi muri business umuntu nkore no gushigikira cyane yes reka tubashimiye cyane gose amakanda bahamagarira kandi kuja kuri YouTube channel ya ABEL Nduwayo official murabe film hariko seri imanga murabe muraza kwiga byinshi harimo ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye amakanda yo kuri RTNB kuva ku wa mbere saa 3:30 z'ijoro 3:30 z'ijoro murabe imanga seri ni seri nziza cyane kandi baza ko harimo inyigisho nyinshi cyane ABEL Nduwayo ndagushimiye cyane ndakufiza kugira umwaka mwiza ego naye ndabashimiye yes kanshimire cyane abakunzi ba Magic Channel TV waravyiganira kuva ku ntango gushaka ku mpera ndakutangandira subscribe like na share ndetse na commentaire umuntu wo muri Magic wo mu diaspora yitwa gute yitwa oya ni mu diaspora ariko gusa ndakora mu kiji yaraduhevye arakumva mugabo yitwa riragiye vuga twa nagibagiye reka tunamutse cyane rero mu diaspora hana ari kumbura usanga ari benshi aho bari Imana mwumve cyane kandi amugiriye neza asante n'umwana mwiza yes Imana bahezage cyane gose wakurikiranye ikiganiro cyacu merci